twagira tumenyeshe abene gihugu yuko hasubiye kwibonekeza amafaranga ya magendu, amafaranga atariyo atemewe n'amategeko. Muri no misi hakaba harafashwe ayashika ibihumbi 5 by'amafaranga mva makungu y'amadolari y'abanyamerika, ariyo yaya mubona fise nga akaba yafatiwe mu bice bitandukanye byo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Afatanwa kandi abantu batandukanye abashika hafi 30 bose barafashwe bariko barumvirizwa. Aya mafaranga rero atariyo afatanwa ahanini babantu bavunjira abandi ariko bakabikora mu kinyegero kubera ko batemewe n'amategeko. Cyane cyane bahajya mu mabarabara, muramubona no ngaha mu gisagara hagati mu mabarabara canke mu bindi bibanza mu yandi mazu mugabo atemewe n'amategeko, no kuvuga ko babikora mu kinyegero. Abafashwe rero bafatanywa hanini muri bajya ariko haruhande yashika ku 5,000 amaze gufatwa. Amatohoza yerekana yuko hariho n'ayandi ashika 1,000 yoba kiriko arakoreshwa mu bantu. Aha rero akamo ka mbere twagomba kumenyesha bene gihugu bumve yuko ububisha buhari buriko burakogwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura cane cane, kugira ngo abo bose babifuza kuvunjisha amafaranga yabo kugira baronke amafaranga mva makungu batumbere mu bibanza vyabigenewe. No kuvuga nkuko mubizi, murazi yuko aba bantu bakora bavunjira abandi amafaranga mu kinyegero, murazi yuko bahagaritse. Hanyuma murazi yuko basubiye kwemerera ababikora bisunza amategeko. Banki nkuru y'igihugu yaramaze kwemerera ababikora bisunza amategeko, n'ibibanza vyabo yarabimenyesheje, birazwi. Dusaba rero abantu yuko wifuza wese kuvunjisha amafaranga yiwe yo kwitura ivyo bibanza bizwi n'amategeko, kuko aba nibo bonyene bashobora no kuraba kwabe amafaranga ari ayukuri canke ari ayamagendo. Barafise ubuhinga, barafise n'ibikoresho, imashini yo kugira bashobore kuraba yuko amafaranga ari ayukuri canke ari ayamagendo. Abantu rero benshi bishinga kuja mu kinyegero bibaza ngo niho bazobavunjira ku mafaranga menshi, ariko urabona ko benshi bagenda bakavunjisha bakabaha amafaranga y'amagendo bagasubira kuja kurira mu nyuma. Aha rero tugira ko kandi dusaba abene gihugu kudufasha, kuko ibi no gucungera itunga ry'igihugu no murimo w'umwene gihugu wari we wese. Badufashe aho hose bazobona uwo muntu ariko aravunjira abandi amafaranga abikora mu kinyegero, no kuvuga atari muri babandi bavyemerewe n'amategeko, abikora haba ku mabarabara canke ahandi hantu mu kibanza kitazi mu kinyegero, ace amenyesha abajijwe umutekano canke abajijwe intwaro bamwegereye kugira ngo bano bantu tubatuze kandi tubatuze burundu.